Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Kaze tuzikanire hamwe ijambo ry'Imana Ekleziya mawe wacu dutegekaniriza kuri uyu munsi wa kabiri mu ndwi ya gatatu y'igihe ca Pasika. Ibisomo biza kudufasha tubikura hakurikira igisoma ca mbere cavuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ikigabane c'indwi kuva ku murongo wa 51 gushika kigabane c'8 umurongo wa mbere. Muri ico gisoma naho tukaza kubona ingene Stefano atwigisha ko kumenyesha Kristo mu isi yose bisaba kwiheba no kurinda ugashira ko n'ubuzima bwawe nyene, ariko kandi akatwigisha yuko wahuye na Yezu yazutse yamana umutima wo kurekurira abamugirira nabi. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 30 aho nyene kuyiririmba yishimagiza agashimagiza umukama kuko ariwe yashize ku mushabi we wose. Inkuru nziza ya Yezu Kristo ni inkuru nziza yanditswe Yohani igabane ca 6 umurongo wa 30 gushika ku 35, aho Yezu by'ukuri atwereka ko ari wa mukate Imana yarungikira abantu kandi ko ari we Musa atumara inyota n'inzara dufitiye urukundo n'amahoro mu mitima yacu. Umukama rero adufashe dushe kuzirikana iri jambo ryiwe kandi ritunyure. Uza kubafasha kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi ni jewe Patiri Ruven Ntambaga, Diocese nkuru ya Gitega. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yombi. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri rya minsi Stefano yabariye ishengero n'abashingantahe be n'abanditsi ati: namwe bantu b'ibigaba, mwebwe ntagenyegwa mu mitima no mu matwi, mwamye mugwanya mutima mutagatifu. Uko basokuru banyu bari bameze niko mumeze namwe. Mbe hari umuhanuzi n'umwe baso batimvye no mu mizi? Mbere bishe abari baje kubabwira ko ya ntungane nyayo iri mu kuza, urya nyene muheruka kugura mukamwica, mbere mwahawe ibwirizwa muzaniwe n'umumarayika, none ntimwigeze murikora. Aho bumviye ayo majambo, inzigo n'ishavu byaciye bibuzura mu mushaha, baja mu vyo guhekenya amenyo. Nawe Stefano yari yuzuye mutima mutagatifu. Muri ico gihe yaciye araramura amaso araba mw'ijuru, araheza abona Imana mu bunenahazwa bwayo, Yezu nawe ayihagaze iburyo. Niko kuvuga ati: ubu mbona ijuru ryuguruye, nawe umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ngo bumve batyo baca baja mu vyo kugazuka bahogora bazibira amatwi. Baraheza bamugwako bose, bamukwegera inyuma y'igisengero, bamwicisha amabuye. Umusore yitwa Sauli niwe ivyabona vyari vyashinze impuzu zavyo. Mu gihe bariko baramwicisha amabuye, Stefano yasaba avuga ati: Mukama Yezu, akira umutima wanje. Hanyuma arinanata, arapfukama, araheza ashira ijwi hejuru ati: Mukama, ntubahore akabibangiriye. Avuze atyo aracikana. Sauli arashima cane kuko bari bakuyeho Stefano. Iryo ni jambo ry'Umukama. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Numbera ikinja badacako, umbera uruzitiro rutamenwa. Nanone ni wewe kinja, ni wewe rugo mfise, kubera izina ryawe uranje imbere uranzigama. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Mu minwe yawe niho nshize umutima wanje, ni wewe mucunguzi wanje Mukama. Ni wewe nizigiye Mukama, nezerewe mpimbawe n'ubuntu bwawe. Mu minwe yawe niho nshize umutima wanje, ni wewe mucunguzi wanje Mukama. Ni wewe nizigiye Mukama, nezerewe mpimbawe n'ubuntu bwawe. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Inyonga zawe nizimurikira umusavyi wawe, unkize kubera urukundo rwawe. Urampisha mu ihema ryawe, kure y'uruvugo rw'abantu. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje.
ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani. Muri irya misi abayahudi babwiye Yezu bati, ikimenyetso ukoze none ni ikihe ngo tubone duheze tukwemere? Uza gukora iki? Basokuru bacu barariye mana mu gahinga nk'uko vyanditswe ngo yarabagaburiye umukate wo mw'ijuru. Yezu arababwira ati, nukuri ndabibabwiye, Musa ntiyabahaye umukate wo mw'ijuru, dawe niwe nyabuna abaha umukate wo mw'ijuru, kuko umukate w'Imana ari uva mw'ijuru ukazanira abantu ubuzima. Baramubwira rero bati, Mukama, urakoze uraduha uwo mukate. Yezu nawe arababwira ati, je ndi wa mukate w'ubuzima, uwunyegereye ntazoba gisonza, kandi ubunyemeye ntazoba kinyotegwa. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristu. Bavukanyi mwege mwese mukunda kumviriza iyi radiyo muvyeyi wacu Bikira Mariya ikwiza hose ijambo rya Kristu yatsinze igicumuro n'urupfu, ngo dusubize ku Mana kandi atungira ubumwe n'abantu. Ijambo ry'Imana uyu munsi riratwigishije ibintu bitatu bihambaye vyo tumurikira muri urugendo rwacu. Ubwa mbere, nka Stefano Mweranda, nitubishirwa rimenetse mu kumenyesha Kristu isi ya none. Bavukanyi mwavyumvise ingene Stefano bitamworoheye kumenyesha Kristu yazutse, kandi gano kuva ku batumwa ba mbere n'imbere yiwe abantu bose bamenyesha Kristu ntibigeze boroherwa, kuko naho isi Yezu yayikunze akayihebera, abatari bake muri twebwe ntitwigeze tumenya ko ari we yaje kudukiza, ntitwamukunze, mbere imbere mwe tukanagwanya n'izina ryiwe no kugwanya ekleziya no kugwanya abatumwa bagomba batwibutsa Kristu yazutse. None kubera ivyo umukristu yoheba kumenyesha Yezu, oya nyabuna Stefano Mweranda tweretse yuko ataco twotinya gutakaza n'ubwo ubuzima bwacu, barendareka ibindi byose dushobora no gutakaza, naho tutuba turiko turamenyesha Kristu. Nyabuna ntaco twotinya, nitwamana umwete wo kumenyesha hose ko Kristu ari we mucunguzi umwe rudende yaje gukiza iyi si, ko ari we nk'uko yavyivugiye mu nkuru nziza atumara inyota. Nka Stefano Mweranda rero nitunabaho duherereye ntidutinye kumenyesha Kristu, kubera udufaranga bodufumbatisha, kubera ikinyungu n'iriya, canke kugira ngo hinge tube turamaze kabiri. Oya nyabuna, inkuru nziza y'uwapfuye akazuka tumwe na se gukiza iyi si ntidushobora kuyihora. Ibizodushikira byose tukavyemera, kandi Umukama azodufasha mu magara make yacu tumenyeshe Kristu soko ry'ubuzima. Turabe rero ko aho tubaye, mu buryo bwacu bwo kubaho, mu aho dukorera, ko by'ukuri tudatinya abadutwara, ko tudatinya abo tubana, nyabona tukama tumenyesha ko Kristu ari we yarungitswe na se. None umunsi nyene nko mu gihe ca Stefano hariho abataramenya Kristu, hariho mbere n'abagwanya ekleziya ahamagariwe kumenyesha iryo jwi ry'umucunguzi, ariko twebwe abamenye Kristu duhamagariwe kumenyesha uwo Kristu, navyo gomba bikaduhitana nk'uko twabibonye kuri Stefano, tukagamburukira Imana hako tugamburukira abantu. Inyigisho ya kabiri Umukama twigishije uno munsi nuko nka Stefano Mweranda tworekurira bamwe batukorera ikibi gishika ku mutima. Bavukanyi mwumvise Stefano ahamariye kumenyesha Kristu, adatinya abakuru, adatinya n'abato, adatinya abatunzi n'abakene, ingene vyagenze bahavuye bamwicisha amabuye. Ariko Stefano ariko arapfa, mwumvise ijambo yavuze rikwiye kutwigisha twega abakristu, kuko yavuze ati, Mukama ntubahora akabibangiriye, avuze atyo aracikana. Bavukanyi hariho abantu bitugora kurekura, kandi kuko twababajwe na bene wacu mu buryo butandukanye. Ariko rero nkuko abungere bacu badasiba kubitwigisha muri ekleziya y'u Burundi, turakeneye kurekurira bajya batugiriye nabi, bajya bagutwaye utwawe, bajya bagutwaye imbere n'abawe, canke nawe wenyene bakakwicira hejuru kubera amajambo canke ibikorwa. Turakwiye kubarekurira bimwe bivuye ku mutima, tukumva yuko uwo Yezu yazutse ari we nyungu n'uruhoza rwacu, ko tutagikeneye rero kurondera kwigwanira mu kwihora vyanse bikunze. Icyo nico Stefano Mweranda atwigishije, kandi ico turagikeneye
kuko umwe wese arafise abamubabaje, umwe wese arafise ivyamubabaje, kandi kubana n'abantu bisaba kurekura, bisaba ko umuntu yamana uwo mutima wo kurekura, avuga nka Stefano ati Mukama ntubahora kabibangiriye, ntubahora kabibagiriye abanje. Ico rero nico kizobabohora natwe bikatubohora, kandi ntitwovyishoboza twebwe tudafashijwe n'inema y'Imana, ariko Yezu yazutse niwe adushoboza. Inyigisho ya gatatu Umukama twigishije nuko twokwegera Yezu yazutse kugira ngo atubere umukate utumara inzara n'inyota. Bavukanye mwumvise Yezu mu kiganiro yagiraniye n'aba Bayahudi, yababwiye ko ari we mukate w'ubuzima. Yababwiye ati je ndi wa mukate w'ubuzima, ati ubunyegere ntazoba gisonza, kandi ubunyemeye ntazoba kinyoterwa. Bavukanye ngiye inkuru nziza yagakura mu bana b'abantu, nuko Kristo yapfuye akazuka, ari we wenyine atumara yanzara n'inyota dufitiye urukundo n'amahoro. Bavukanye yego niko Imana yararemye umuntu iramuha umubiri, ikirarema n'ibimutunga. Iyo umuntu anyotewe inyota y'umubiri akanywa amazi cyangwa ikindi kinyobwa kimufasha, ya nyota irahera cyangwa igacureha. Mugabo hariho iyindi nyota iri mu bwina bw'umutima w'umuntu, idashobora kumagwa n'ivyo turima, idashobora kumagwa n'ivyo turonka hana hariya mu biboneka. Ni ya nyota y'urukundo, nta wundi atumara iyo nyota atari uwo yapfuye akazoka ku bwacu. Bavukanye kuva umuntu akiri mu nda ya nyina gushika ave kuri iyi si, yamana inyota yo gukundwa, inyota yo gutahurwa mu magara make yiwe, inyota yo kunganirwa mu bimugora. Nta wundi muntu rero ashobora kutumara iyo nyota y'urukundo atari Yezu yasheshe amaraso ku bwacu. Nta wundi ashobora kutumara inyota y'amahoro, kuko buri muntu wese ashaka gutunga no gutunganirwa. Umuntu wese ashaka kumva ko afise amahoro ku mutima mbere no ku mubiri, ariko iyo nyota y'amahoro Yezu niwe ayitumara. Umwe ku munsi w'Imana nkuko twavyimbaga ati nimugira amahoro, akabaremesha. Uwo rero Kristo niwe wa mbere, niwe wenyene ashobora kuduha amahoro mu bitugora, mu bigora umwe wese. Bimwe biduhagarika umutima bivuye ku gicumuro, bivuye ku rupfu, bivuye ku magara make y'umuntu. Kristo yazutse niwe ashobora guhagarara mu mutima w'umuntu akamubwira ati nugira amahoro ndakubona. Ndere bavukanye Umukama Yezu nadufashe, tumwegere, tumukunde, cyane cyane tumwegere mu isakaramento ry'Ukarisiya, hamwe abandanya atwihereza mu mubiri n'amaraso vyiwe. Twegere Ekleziya mawe wacu iduha umubiri n'amaraso vy'umucunguzi, navyo biheze bidufashe kuba muri we nawe aba muri twebwe. Nkuko wenyene muri inkuru nziza ya Yohani igigabane ca 6 abandanya agira ati uburyo umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nkaba muri we. Ekleziya rero mawe wacu ni rya rembo ducamwo ngo dushikire Yezu, kuko Ekleziya ifise mu minwe yayo ivyiza vyose Imana yashatse kugabira isi, kubera ko Ekleziya ifise muri yo umucunguzi atwihereza mu masakaramento no mu ijambo ryiwe. Dusabira rero bavukanye umutima wo gukunda masakaramento, umutima wo kumviriza Kristo, kugira ngo Ekleziya mawe wacu, amaparuwase yacu, amadiyoseze yacu n'imibano yacu y'Ukristo bibe Emawusi, hamwe duhurira na Yezu yazutse, mu gihe atwigisha no mu gihe amanyura umukata aciye ku basaserdoti biwe no ku bepiskopi. Gutyo natwe tube ivyabona vy'uwo Kristo yazutse, turonke n'inguvu zo kudatinya gupfa, zo kudatinya ibintu biriya twotakaza mu gihugu no muri Ekleziya. Twamana akanyamuneza ko kumenyesha Kristo yazutse, kandi azotwunganira kandi azodushigikira. Ese muvyeyi wacu Bikira Mariya yofashe umwe wese gusubira gukunda Kristo, kwama kunda Kristo. Mbere tukama twibutsa na bene wacu nkuko Kristo nyene yabivuze, tuti ntimukorere ingihera gusa, ntimwitwararike ibidutunga kuri iyi si gusa naho tubikeneye, mwitwararike no kurondera Yezu wa mukate Imana yaturungikira. Bikira Mariya mugabekazi w'amahoro, dusabire.